niyo sujet nashaka kwintroduisa, nashaka kubabwira nti urumva deja iyo umuvyeyi ni kirumara bavuga ubwa mbere umugore nakuvuga umugore ni watwara umwana mu nda ni wa muvyara ni wa murera ni wa mwonsa ni we ico ni ikintu ca mbere cyo kwibuka kuko twese ngaha abari ngaha baragize abapapa n'abamama ariko baraza abamama ikibanza bafise ariko rero serugo ni c'est la figure paternelle niwe atanga le sentiment de sécurité le sentiment yuko abantu bariho babayeho neza babayeho en sécurité babaye protégé c'est ça le mot babaye protégé ariko tuvuze ngo aho hambere ibiri valable no munsi n'ivyari valable kera biracari vya bindi gusa le problème y'uno munsi nuko le père ingene ari considéré globalement mon mbare ndiko mvuga mu Gifaransa ariko nta hariho amajambo ataza spontané amajambo ataza mu Kirundi ubwo nyene no kuvuga ko kera umuntu w'umugabo mu rugo yarubahirizwa nk'umugabo no kuvuga ntiyubahirizwa n'abari mu rugo n'abari hanze y'urugo baramwubahiriza kubera yitwa umugabo afise urugo mwibuke yuko iyo abana bariko barakura hari umwana yagera igihe bakamubwira ati wowe turakubakiye aho uzoba genda ube hajya hanyuma hakagera ikindi gihe bakamubwira ati mugabo urageze kurongora rero turonderera umugore sindiko mvuga ko c'était bien ou que ce n'était pas bien mugabo niko vyagenda no kuvuga ngo yave hariho processus yingene umuhungu cyangwa umukobwa ava mu rugo akagera aho yubaka urugo hanyuma umuntu amaze kubaka urugo yaba umugabo yaba umugore bakamwubahira ko ari umuntu yubatse urugo la société en général yara protéger umugabo n'umugore ikaba protéger nk'abantu bubatse urugo nk'urugo uno munsi bavuga ngo mbe umugabo gute mbe umugore gute umugore yigenza gute umugabo yigenza gute kera abantu barigenza uko bigenza neza canke nabi ariko barabubahira ko ari urugo ico ni ikintu gikomeye cyane no kuvuga ngo ya mavaleur ikiganiro mwagize ya 2 semaines muvuga amavaleur ukuri aravyibuka izo valeur ntazikihari bavuga umwana ngo nuwo ngo umuhungu ngo papa wiwe ngo atwara iki ngo umugore ava muri uwo muryango kanaka bagaca babafata bakavuga ati uwo twubaha ninde n'umugabo kubera avuka kwa kanaka canke uwo twubaha ninde n'umugore kubera avuka kwa kanaka ivyo nivyo byatakaye mais urugo c'était une notion mu bisanzwe yubahwa kubera urugo apana kubera umwe yitwa X cyangwa undi yitwa Y singomba kuvuga amazina y'ikirundi parce que yamafise icyo asigura nico gituma ndayaretse mugabo bavuga ati rujya n'urugo bakagubahira icyo rusambutse nta nibyaba kenshi muri kahise ivyo je numvise ivyo twakuze twumva kera urugo ntigwasambuka wanashaka ndababwire muri no mu bindi bihugu des continents européens hari ikintu nigeze kumva sinzi ko ari ikintu cabaye inventé cyangwa ko c'est une blague n'abantu babajije bose imyaka 80 barababaza ati bite mwe mwashoboye kubaka gute mufise 20 ans mukaba mufise imyaka 80 mukaba mukiri kumwe parce que sur le continent européen canke américain si kenshi biba ko abantu bamara imyaka 60 bubakanye barababaza abo bantu bakuze barababaza bati byagenze gute kugira mara imyaka 60 mukaba muri kumwe kandi mugikundana baca babwira ati twebwe je vais le dire en français hein, c'est plus simple lorsqu'on a grandi dans une époque où lorsque quelque chose était cassé on essaie de le réparer on ne le jetait pas umva ati ikintu kivunitse cyononekaye aho igihe twakura twebwe mu myaka yacu twakuriyemo ikintu cyononekaye nitwagita twagerageza kukirepara sinigene kurepara no vuga ni kugifundikanya cyangwa kugishira hamwe
kugisana abantu bubu oui kugisana ari nk'ikintu kugusanasana tuvuge urumva abantu bubu ubu bavuga ati lorsque quelque chose est cassé il faut jeter et chercher quelque chose d'autre. Mugabo, qu'est-ce qui te dit que il y a autre chose itazoba cassé encore une fois. Donc ngo tu casseras ukagumuta. Mugabo icyo ndiko ndavuga ni iki? Le plus important nuko abantu ba kera bari bafise des valeurs ziri des principes batarengana. Baba bati iyo abantu bubakanye ntibo bakiri naka na naka baba bari unité imwe. Urumva kubera iki? Kubera bashira hamwe ubwenge bwa imibiri yabo bakavyara abana. Rero uvyaye umwana ejo ukaza wumva ngo wewe ngo turavanye i Burundi ntivyabaho muvanye abana baca baja kwa inakuru umwana akaregwa na inakuru turabazi ama example menshi abana barezwe na ba inakuru. Uno munsi abantu bavuga ati turavanye mbe abana baja kwa se cyangwa baja kwa nyina abize amashuri baravuga ati umwana adakuriye muri couple ntiyepanwisa. Abandi bati no ya de théorie nyinshi zitandukanye bavuga ngo no umwana ngo il faut qu'il ait de l'amour naho yobarezwe n'umwana umwe ngo sava nta kibazo. Ariko ibyo mwe bavuga hambere twari dufite des valeurs aho ndavuye kubya ku bagabo n'abagore ku ngo ngarutse hamwe mwari iya 2 semaines cyangwa iya 1 semaine sindavyibuka. Mugabo iya des valeurs twatakaje mpereye kuri iyi muri ko muravuga no munsi hariho ama valeurs twatakaje dukwiye kugarukako kutabesha kuba umugwaneza aho ubaye umuntu amerewe nabi nturengane. Urugo rumerewe nabi nivyo turavuga no munsi urugo rumerewe nabi ukaza ugahanura. Urugo c'est le fondement de la société mu bisanzwe mu Burundi. Uno munsi tatanye kubera dufise abajenosideri badutwara uno munsi hariya bavuga ati nta vy'urugo umugeneral afise grade nini arashobora kuza mu rugo rw'umuntu. Ndabaye akandi karorero hari umuntu w'umusoda i Burundi numvise yari afise umugore. Uwo mugore agakora ahantu sinzi ko ari muri Senat cyangwa mu namashinga amateka. Hanyuma uwo mugore akagenderwa n'abantu bo mu gisoda bakomakomeye. Mugabo uwo mugabo umusoda bakama bamuha mission arimo amafaranga. Mugabo ntiyamenya yuko agiye abasoda baza kugendera urugo rwiwe. Hanyuma bimenye acarashwanira umugore wiwe. Amashwanira bavuze ko yanamukubise. Hanyuma mukubise uwo mugabo w'umusoda w'umuofisiye baramuhamagara. Ubwo ati mugabo ati wewe umugore wawe waramushwaniye umuhora ibi nibi uranamukubita. Ati ntuzubisubira ivyo bintu. Atujya mugore hajya afise ubudahangagwa kubera akora mu nama nshinga amateka. Ati ukazosubira kumukora ko uzomererwa nabi. Ati par contre reka turungukire muri mission kanaka uzomara y'umwaka uzoronka amahera menshi. Uwo mugabo acavuga ati yego kabisa ndavyemeye. Ati none ubudahangagwa n'amafaranga ati ndavyemeye ndagiye. Acaragenda. Aho niho tugeze no munsi ku ntwaro ya CNDD-FDD. Rero urumva muri kahise hari vyaba bitari vyiza hari vyaba vyiza ariko imiryango yari sude. Turazi vyaba kera urumva nkuko Beatrice yariko aravuga ati umugabo nta ngingo yafata atabajije umugore. Mugo urumva umugore ntiyaseruka. Urumva umugore yari umuntu afata ingingo yinyegeje inyuma y'umugabo. Alors ndiko mvuga d'une façon imagée apana kwinyegeza physiquement. Mugabo urumva umugore naho yoba yari influence ibintu ngene yo wavuze la régence. Umugore ntiyaba umwami ntiyatwara igihugu ntiyaba umwami tuvuge. Mugabo yarashobora kugira régence. Ivyo mugabo bitura aha tuba muri ibi bihugu bituhamvoya à la loi salique bavuga ati umuntu ashobora gusuccéder à son père n'umuhungu si umukobwa. Ni Burundi nuko vyari bimeze.
mugabo hako bari kuba binyegeje yaba byari gushoboka bagaseruka byari kuba byiza, ce n'était pas bien. Mais de l'autre côté icyo ndiko ndavuga niki nuko uko byari bimeze kose igihugu cyari ciyubatse, cyari hamwe, nta bantu bicana, nta bantu batemagurana amazosi, umuryango wari umuryango, uko umuryango wo hasi waba sude niko n'umuryango w'ibwami waba sude de la même façon. nta kibi cyarimwe, naho byose bitari vyiza, naho twari dufise ibisumanyenzi, twari dufise abantu inka zijabukirako, kera hari ibintu umuntu atakwemera uno munsi kandi bitari bikwiye kuba. Mugabo peut-être à l'époque sinovuga ngo byari bisiga gituma ko kuburabuza umuntu cyangwa kwica ubuzima bw'umuntu nta siguro bifise na rimwe. Mais quand même à l'époque kera aho hambere ko mwabivuze abantu barabana neza bakabasude. Uno munsi aho kubandanya ivyo ubu babigize upside down, ni ukuvuga barabicuritse. Icari ciza cabaye kibi, icari kibi cabaye ciza. Niyo ngorane dufise uno munsi. Murakoze. urakoze cyane, utuyagiye neza n'ukuri, utuganiriye neza rwose. Ibyo bintu abanyarwanda kuvuga ngo indangagaciro, ko tuvuga igifaransa n'ikinyarwanda turagishobora. Indangagaciro arizo valeur, ibintu by'ishingiro z'urugo, turabona ko aho hambere byari bifise novuga nk'inguvu kurusha iby'ubu, kandi aho hambere byarafashe kugira ngo ingo zimare igihe kinini, kandi urugo ntirwari rw'abantu babiri, se n'uwo nyina, le papa et la mama, yari imiryango yunze ubumwe, iroye hamwe. Muravyibuka ko mwaravye mu Kirundi abavuba yuko umwana bagiye gusaba umugeni bamusaba mu muryango munaka bazi n'uwo muryango ngene umeze ibiwuranga. Rero si abantu bahurira kw'ibarabara canke muri badoni ngo bagende gutamba baca bajana ngo bagiye kubaka urugo, oyaye n'ibintu baba bize. Kandi kubona uno munsi ingo nibaza ko harimwo n'ico kibazo, kuko ingo zishingiye ku abantu bagiye gushinga urugo batazananye, urumva ntaho batazi baranga, batazi izo valeur fondamentale batazifise, birumvikana yuko bitashobora koroha. Hari ikindi uvuze cerekeye ingene ngo bavuze gufashanya, wavuze uti visibilité, en fait umugore mengo yari afise role ikomeye rwose, mugabo aho hambere mengo ntiyaboneka cyane ngo gafate ijambo, ngo avuge ijambo mu bantu, ngo ace imanza, ngo atware igihugu. Ariko kandi icyo mbona cyiza kirimo nuko yari asonerewe kuba ari umukenyezi wanaka. Rero umushinga nahe ari umutware canke tuvuga naho twoja hejuru tukaja ku mwami, umugore w'umwami yari afite icyubahiro cyane, afite injoreke, afite iki, cyangwa umugore w'umutware cyangwa umugore kuba umugore afise umugabo w'umushinga ntahe byamugira umufasoni. Mbere no mu kwatira bavuga ko umukungu avuye mu bukungu akaba umushinga ntahe, yari position ndende nayo nyene tuyisubiramo hanyuma la femme umugore wiwe nawe nyene n'inkuko yari kuba yatiwe kubera bari kumwe. Rero ibyo bintu ntavuga ngo bagabo ngo bagore ngo bari bateye inyuma ngo bagabo bagatera imbere, no, umwe ateye imbere yabateje imbere, no amushinga ntaronse uyo kintu n'uwo mugore yabakironse. Ni ukuvuga ko ata competition nk'iyi tubona muri monde moderne, umwe ngo akora ibi, ngo afise carrière hariya, umugore ngo nawe yasubiye inyuma. Oya, iyo carrière baba bayisangiye. Urumva ari umutware, umugore w'umutware yaba yubahiwe kuba ari umugore w'umutware, akaba yabyaye abana no kuri uwo mutware. Rero nawe umufasoni donc avyubahiwe, nta kurusha ngo ugiye mu gipolisi nanjye nteze kuje mu polisi, unabangiye mu gisoda ngo size kuko abasoda unaboronse pouvoir nza kuyironka. Byari gufashanya. Ndaramukije hagira uwundi abandaniriza ngaho. Murakoze. Turaba bari hejuru. Yego, ndabona Riki, karibu Riki. Murakoze cyane, ndabaramukije mwese, mbaye mwiriwe abandi mwarambutse. Murakoze cyane kuri no topic mwashize ko kabisa ni topic yari ikenewe, kubera ko harageze ko abantu bakompara ingo za kera n'ingo z'ubu.
jeco navuga ko ngo za kera nje ndacafise sokuru na kaka bose barafise imyaka ijana. Narababajije nti mbe mwebwe ingo zanyu kuki zirama, niyihe diferanse iri hagati y'ingo za kera n'izubu? Barambariye amajambo abiri ati ingo za kera zubakiraga icambere ku muco, buriya umugabo yararongora cyangwa yarashaka umugabo umuryango, umugore akaba umugore w'umuryango, akagira agaciro mu muryango. Umugabo mwebwe kuri none umugore arimenya akamenya urugo rwe gusa, ntamenye n'umuryango n'abo bavukana, ntamenye n'icyo yabamariye. Cya kabiri barambarira twebwe twubakiraga ku butabera butari ubwa leta. Niba washwana n'umugore, umugore yashwana n'umugabo kuri none bikaja muri leta, bagiraga ubutabera bw'abagabo bita abasaje, abazehe b'umuhana. Hamwe umugabo nimba yakosheje, umugore yakosheje, ababacira urubanza ni abazehe b'umuhana. Bakagenda umugabo uwakoze ikosa bakamuca iciro, sinzi ukuntu bita iciro, nimba mu kirundi babivuga gutyo sinzi, jenda umunyamurenge. Iciro akagitanga bakabana mu mahoro. Icya gatatu abarambarira ati barubahana, kubaha umuco, umugabo agakunda umugore wiwe n'umuryango yashatsemo cyangwa yashatswemo, umugore nawe akubaha umutware n'umuryango yashatswemo. Ati icyo nicyo cyadufashije kubaho tugasazana n'abanyogokuru. So kuri none usanga ibintu umugani w'uyu mutama ahejeje kuvuga, ibintu byaracuramye. Ibyari ibya kera byari bizima, ivy'ubu byo byaracuramye. Ubu ngubu hoho n'ibindi bindi. Murakoze, nako gato nagomba gushikiriza umugabo. Kandi nanibagiye muze gushiramo indirimbo ya Chancho Amisi ivuga ngo umugabo w'ukuri. Murakoze. Urakoze cyane Ricky, uvuze ibintu byiza cyane. Ashuri n'umuhigwe kabisa ko ufise abasogokuru n'amusogokuru n'umunyogokuru bashifise imyaka 100. N'ubutunzi bukomeye, urabumviriza, urababaza ibintu byinshi bizogufasha. Twebwe turicuza igituma ababarambanye batashobora kubishira iruhande ngo babaze ibintu byinshi, kuko bari amabiblioteki ibereye hari mu butunzi bwinshi, ariko hariho n'abandi batagize amahirwe yo kubabona, nabo ntitwobibagira. N'abandi batagize n'amahirwe yo kubona n'abavyeyi, ugasanga arizwe n'imiryango yindi. Abo nabo mu buzima bahura n'ibintu bidasanzwe, canke ugasanga baragize n'amahirwe ivyabo birubakitse, ugasanga biraruse mbere na bamwe bashobora kuba abana kure no mu miryango. Ibintu vy'ubu rero novuga ko ari nk'uruvangi, kuko ahanini nkuko Coste yaje kubivuga, ibintu byinshi ubu bisa nkaho ingo zitacubakiye ku cuna kwita, sinzi indangagaciro ko ari Kinyarwanda canke Kirundi, ariko ubu hakunze kubakwa ingo cane cane harimwo inyungu, harabwe cane inyungu ziza kuva mu ruhande rucanke urundi. Ibintu vy'indero no kwihangana no kuganira, ugasanga mu rugo ntibibayeho, kandi bitabayeho kenshi ngo umuntu azaributsa mugenzi we na vya bindi. Reka mbanze ndeke kuko twari twavuze bikwiye, reka nko kubivuze imbere yuko Ruth nawe aca afata ijambo, tubanze dusubire tuvuze iyo ndirimbo ya Chancho twari twanayivugije kare, ariko reka dusubire tuyivuze kuko ni indirimbo ikomeye cane, irimwo amajambo yofasha. Kandi turasaba n'abandi bari ngaha, turahaye ikaze abaje mu nyuma mu mazina yabo, mu byubahiro byabo, namwe muzi dutiramane, kuko ni ikiganiro cyo kuvuga ku bintu twibaza ko tubiganiriye ko tukavyiyumvira ko naho tuvuga ngo ni vyaho hambere byogira ico bidufashije, kuko ivyinshi bitunanira, ivyinshi twikubitako nk'ibihome, ugasanga bidutumye tuba abandi bantu canke dukoze ibidakorwa canke tugiriye abandi ibintu bidakorwa. Nuko ahanini hariho indangagaciro z'indero yaho hambere kuziko umuntu yakurana
agize imana akaronka abayimuha kuko si bose bagize ayo mahirwe nko nahemeje kubivuga ariko umuntu abiravye akabirabira ko ivyo bica bimufasha niyo nico gihe cuko vyagoranye vyoba vyarabaye ariko akamenya uko avyitwaramo kuko si bose bagira amahirwe yuko bigenda neza. Reka twumvize indirimbo hanyuma Ruth aca kurikira, sinzi ko hanyuma hari wundi aza gufata ijambo mufashe akanya mugasaba mikro turayibahereza wari wese ashaka kugira ico avuga Costa mfashe nanje ndaraba n'ijisho kugira ngo umuntu wese azamuka tumuhereza ijambo. Turaye kaze nibigira, turaye kaze Kananura, Damian Mpaka, Emmanuel, James turasuba kaze n'abandi benshi muri hepfo ushobora kumva nawe hari ico tuganiriza co kungura co tuma umuntu yunguka mu kidohereza hano. Ego ndagitse Yambu. Mwiriwe neza cane. Mwiriwe. Mbanje kubashimira kuri kino kiganiro kino gitaramo c'umuco. Kuri ijambo Serugo nayo narugo baho hambere. Ikintu kinini novuga nuko hari ibintu byinshi byahindutse. Hari ibintu byinshi byahindutse kuko twebwe mu mico y'ikirundi ibi bintu byo gucinyiza umugore abantu benshi bakunda kuvuga ngo twamatubeshera abazungu ariko kenshi byazanywe n'abazungu. Ugiye kuraba mu mico yaho hambere duhere ku umwami kenshi yama arererwa kwa inasenge. Twohera nko kuri ntare rushatsi cambara ntama hakurira kwa Ruhinda muri Buha, hama twovuga nk'abagabekazi bamye bafise uruhara runini bakoze mu bwami bw'u Burundi. Tureke no mu Burundi no mu karere turazi bitwa bakanjogera mu Rwanda. Hariho umwami kazi yari uwo muri Gisaka, wewe yari yaranavuze ati jewe yari umunyarwanda kazi giye kurongorwa umwami w'igisaka bwaravuga ati jewe nta mujya mwami nituzovyarana kugira ngo igihugu cacu sinze ndabavyarira umwami w'igisaka azohava kurovandi ku bwami bw'u Rwanda. Mu nyuma aratwara indahitamwo kuyahura. Twe dufise abami twamye dufise abapfasoni mu bisanzwe kera bamwe bafise uruhara runini bakina muri kazoza k'igihugu. Abazi histoire ya Vyano twarereye kuri Mwezi Gisabo, abazi histoire ya Riri ku mutima, abazi Inamujandi agwanya abazungu. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo umugore yaracinyizwa aho hambere, ariko gute umuntu umutamakazi nkena Mujandi yokoranya abantu barenga 3,000 kugira baje kugwanya umwami? Muribuka yuko baranya nk'ico gihe yarananiwe ariruka aja gutabaza abazungu, aja gutabaza babiri kugira bamufashe kugwana kuko yarabona neza yuko intara yari yarahawe igira imuve mu maboko bikozwe n'umupfasoni. Aho hambere rero abagore bamye bafise uruhara runini kuko indero y'umwana, indero ijya yo kuziko kenshi umwana yayihabwa na nyina. Hagiye niho havujya mugani ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Rero abazungu baza kuza nibo bagiye baramanura ibintu bagafata umugore bakamushira ku ntuzenya agenda kurima ibintu bikwerekeye amabanga y'igihugu, amabanga y'intu bakayazeza abagabo. Ariko ubwa mbere byinshi byakora abagore rero bafise ikibanza kitangana n'icabagabo, mugabo baruzuzanya aho umugore yabafise umva nk'umugabekazi. Iwacu hoho biri vague, ariko ugiye nko kuraba par exemple nko muri systeme sino bivuga cyane ngo ndabisumvye nk'abanyarwanda babo bari ngaha barashobora kuvyivugira. Systeme y'ubwiro yo mu Rwanda aho banavuga ati umugabekazi umwami akurikira ategerezwa kubava mu ntuzenya. Umugabekazi hariho umugore yategerezwa kugida umwami kandi bategeza kuba bava mu muryango umwe akamugida akagirana. Umwami ntiyashobora kubaho atamugabekazi ahari. Iwacu murabizi neza yuko umugana wa nyuma umwami niwe yacika umwami. Hari abagore benshi, abagore b'abami benshi bagerageje bagashiramo ingufu kugira abana babo babazi b'abami. Uwo byansa gaca utuma arondera uyundi azana wo mu muryango iwabo. Ukabona ko hari ikintu cari gikomeye d'abord muri systeme y'umuryango. Umuryango cyane ari ikintu gikomeye kuko Serugo yari afise yatanga identity, yatanga iryo zina, yatanga hava, agatanga identity. Nico gituma izina iyo umuntu avuze ngo izina, hari ibintu bakunda kuvuga n'ubu biracariho aho umuntu akabaza ngo uruwo kwande. Hari umugani uvuga ngo umwami ngo akubaza umuryango ntakubaza ico wariye. Ibintu ntavyo nibuka neza, umugani ntawe nibuka neza, mugabo n'ibintu biririye ku muryango. Rero umugabo atanga izina. Iyo wakoze amakosa wagiye uragira ushaje n'umwana wawe arinyegetse kuko bavuga tujya mwana no kwana akaso yari kigaba, so yari uko. Ariko uyu umuvyeyi yakoze neza avuga ati so yari ntore.
abantu bazi igisonga ca nyamutegera kazoza kwerenda iyindi. Rero hariho ibintu umuryango uyu munsi vyataye agaciro nk'ikintu co gukwa par exemple. Kera gukwa ababizi nuko umwami aguteye akagutsinda yarashobora kukunyaga. Hari imiryango itigeze inyagwa, umwami yanka kuyinyaga inka kuko yavuga ati inka zawe ninazizana muzi wanje zikavangana ezo ari sinye ya alliance, ni nkuko izo ibaye alliance. Ijya miryango nanje nayo sinashaka ko duhuza, agaca areka kubanyaga. Rero iyo umuntu aguhaye inka yiwe mugahana inka ya sinye ya mariage, ni alliance muba mugiriraniye. Naho imiryango yashobora kuja hamwe kanywana, umwana azovuka akavuka represent iyo miryango yose, akavuka ari bashano bivuga gute, ni lo resultat y'imiryango ibiri, ku buryo udashobora kuvuga ngo ugira urwanye umuryango canke urwanye yundi. N'umuryango umwe waramaze kunywana wabaye umwe. Rero urugo rwamye rugizwe, iyo turiko turavuga ngo ubumwe buhuza abarundi, ubumwe bwaho hambere wari uwo muryango. Ikintu cahuza Uburundi gihuza abarundi n'umuryango, kandi n'Uburundi bwubakiwe ku miryango. Uburundi bwubakiwe ku miryango nibwo bumwe. Rero nta kuvuga ngo umugore yarafise ikibanza kinini, umugabo akagira ikindi kibanza ciwe, vyose bikuzuzanya uburyo umugore n'umugabo. Urugo yari symbole ikomeye cyane. Indero y'umwana rero yari ifise uko itangwa, yari ifise kuko hariho nk'imiryango yashobora kwimuka, bamwe bakava mu mugamba bakaja mu kirimiro, ariko kubera ubucuti bari bafitaniye n'imiryango kanaka, ugasanga bagiye kurondera umugeni muri ya ntara bahoze babamwe. Nuko imiryango uyu munsi tubona imiryango nk'abanyakarama babaha ukabumbira mu yindi ntara, ukabumbira mu yindi ntara. Imiryango yagira hana abageni, hama Uburundi buba igihugu gikomeye, buba igihugu ciyunze muri yo sense. Rero ibi bintu twajemwo bitangwa ni modernité uyu munsi, biri mu bintu byasambuye cyane ubumwe bw'abarundi, byasambuye urukundo rwari ruhari mu Barundi. Hari n'ibintu vyacinyije abarundi mu gateka k'umugore, mu gateka n'agateka kazi na muntu. Ababizi nk'amatora ya mbere yabaye mu Burundi, yabaye mu 61, abagore baratoye. Abantu benshi baravuga ngo urumva ngo droit de vote ngo ku bagore. Twe ntivyari binakenewe ko yitwa ngo droit de vote, byari ibintu biri normal ko umugore atora. Ariko turafise nk'ibihugu za Suisse batoye mu 70, ibihugu muri Europe bagiye kuronka uburenganzira bwo gutora mu 80, na twe twitwa ko twaragahugu ko muri Afrika nta n'ikintu. Ico kintu iyo deba ntiyigeze inabaho, umugore yatoye nk'undi muntu wari we wese. Vyerekana yuko umugore yamye afise agateka kiwe kamubereye mu mico y'ikirundi. Ego nivyo nashaka kuvuga. Murakoze. Urakoze cane Ruth, tuyagiye neza n'ukuri, twibukije n'ibya kera abanyamahanga bataraza, ingene umugore yari afise ikibanza gikomeye, akaja no mu vy'intwaro. Ego n'ukuri tuyagiye neza cane, kandi ubivuze nk'umuntu yabikurikiranye neza, ngira ngo uzogaruke mu kiganiro twongere n'ibindi n'ukuri, hanyuma twuzuzanye. Karibu ukurikira ngo yitwa B Hustler. Karibu. Menga yamanutse, sinzi ko yagize ikibazo ca microphone. Reka nsubire ngerageze ndamuduze ndabe canke Jewe ndamubona mu ba speakers. okay, jewe mbona menga yamanutse. So fata akanya urabe ko arico uganira hanyuma uheretse n'akanya abandi, nimba hariho abandi bashobora kuduga, kuko mu kanya turasoza space. Yamanutse abwiye mu listeners, reka tubandanye ikiganiro. Serugo nayo na rugo aho hambere twavuze ko bari complementaire, mbega baruzuzanya mu mpande zose. Mbere bavuga ko baravuga ngo umuhusha atunga ngo ahusha umugore. Ni ukuvuga ko aronse umugore w'ikimaka canke umugore arenga ibigo canke umunebwe, urumva ntibyashoboka mushobora kugenda neza. Icyo ciza caho gusa nuko twavuze ko mbere yuko abana baziranye mu miryango bafise novuga
bazi ibiranga umuryango w'uyu n'uwundi. imiryango ibiri yashyira hamwe yahana abageni igahana n'izo nka nyene. urumva uko yembaye nk'uwavuze ati Ruth uko uyu muntu uva ko mugize ubucuti rero murahanye nta kintu cyo kugura carimwo nk'uko bamwe babivuga ubu ngo ni ukugura umuntu. si ukugura umuntu kwari ugushira hamwe. hanyuma sinzi aho ngejeje kuvuga mwana nashaka kuvuga yuko serugo na inarugo aho hambere bafite agaciro gakomeye cyane rwose. umwe wese akamenya cyane cyane ibimuranga ibimujejwe, akamenya ari serugo akamenya ibitaha mu rugo, akamenya ngena security atanga umutekano w'urwo rugo, akamenya ibitunga umuryango. umugore nuko nyene akibungenga agaheka abo bana akabarera, agakora ibyo byo mu nzu canke naho ego murabizi ngira ngo twese twarabibonye. ndibaza ko n'abatagishitse haruguru ngo babone ibya kera barabize no mu bitabo. kumbure ibyo bitabo mbere twanya tuvuga umuntu arabi ibitabo cyane. ibitabo ari ibintu bimwe batatubarira kuko bimwe byanditswe bikosowe bikabanza gukosorwa n'abanyamahanga. uwo rutatore ko umugore yari afite agaciro kanini, aho mu nyuma niho byagiye kugorana kugira nibo badutwaye indangagaciro bazana izindi. nicyo gituma ubona n'ubu tukijuragirika turiko tugerageza kwibutsanya kugira ngo tumenye iyo tuzosubira ibyo twosubirako. mu rugo nta competition nta kurushanwa kwariho. umugore yarasonera umugabo cyane, cyo kimwe n'umugabo yarasonera umugore wiwe. umugabo agwana akwita umugore mbere yabarashobora no kumukura ko bushinga ntahe agasubira mu bakungu. cyo kimwe umugore avugira hejuru canke atazi gusonera, urumva baca bahamagara abo muryango bakamuhanura. imbere yuko abantu bavana si ibyo kuvuga ngo baraterana amajambo bagaca bavana. kera imbere yuko abantu bavana hariho processus etape ingingo zabanza gufatwa, babanza kubahanura bakabanuza bagahanura umuryango. sinzi ko mbanza amasubije mugabo babanza guhanura ati wakosheje iki. ari umugabo yihenza agakubita ikofi umugore, urumva umugore yashobora guca yigira hama akazoza kumucura atwaye inzoga aza gusaba ikigongwe. umugore nawe atazi kubaha umugabo, urumva baca batuma ko umuryango bakamuhanura. nuko byari bimeze. urugo ntirwari rw'umwe mugabo umugore n'umugabo bateza gusoneranira. ngira ngo murabizi ko ata rugo rutagiramo respect rutabaho. n'ibi bya moderne bishasha byose bigizwe no kubahana. twavuze bya partage des tâches twabitanguriye ko ngira ngo ubu turiko tuganira ivyerekeye ingene tugezeho ngo ariko baradana ivyubu. ngira ngo mashobora no kuvuga n'ivyubu tukabigereranya tukagira comparaison uko wumva bikujemwo utuganirire. amayago yose arakenewe ko tureko turuduzanya. karibu rero ukurikira ingenda ukurikira ninde Ruth yavuze ashaka gusubira kuvuga ni sawa, anatanda ko abandi basubira kuduga. murakoze cyangwa uzana akaririmbo. hariho ikintu nagomba nongere ko dusa n'abasozera kuko burya turiko turanasozera mu kanya, kuko iyi topic ngira ngo turashobora no kwigirira part 2 canke na 3, kuko hari igihe usanga ikintu tukivuze ko tukagica ko twirenganira ariko bitavuga ngo tuba tugihejeje. turashobora gusubira kukigaruka kuko mu minsi iheze twaravuze ku kintu cerekeye ingene ikiremwa muntu kera cari gifise agaciro kadasanzwe, cari gisonewe. ibi byose biruzuzanya, ibi byose bigaruka kuvuga bya bindi umuntu yohava yibaza hano ati mbego yariko aravuga canke aba bariko baravuga ko ndamubona ndamuzi canke namwumvise canke eske wewe ibyo ariko aravuga abihagaze ko canke yarabikurikije. ahantu novuga ko kugira ngo abantu ntibabibitiranye ibintu, ntituri ko tuvuga ibintu nanabivuze kare ko mbere ubuje ubunyene avyumve. ntituri ko tuvuga ibintu kuko jewe host canke co-host turi abantu tuvuga ngo tuvuga ibintu twujuje canke umuntu yakoze neza, yavuye muri rwa rugo rw'indero, yarubatse urugo vyagenze neza. ya ni ikintu c'uko umuntu ariko agira reflexion, akagira na retrospection, akaraba inyuma akabona ati naho uno munsi ngigize amahirwe yo kuba ngifise urugo canke ruhagaze neza,
ndakwiye gusubira kuza ndakwita agatima mpembero nkibuka ukuntu serugo waho hambere naye na rugo waho hambere ibintu byaba bimeze nkaraba ko ari byo no kwigira ko nkabikurikiza nkabona ko hari ico bifashije mu bana canke mu muryango ndimo nuwo byagoye nawe canke bitagenze neza twavuze kare twabivuze nuko umuntu atazasubiramo ibyo yavuze haraho naho biba byaragoranye hagati hari kuvyigenzamo kugira ngo kumbure no mu kindi gihe kuko twavuze ivyo ariko ntitwibagiwe ko kera byarashika sinzi ko byashika kubera gufata amatongo canke byashika kubera habaye nk'ico kibazo nyene turazi ko mu muco w'ikirundi habamo ikintu cyo guharika canke umugabo akagira urundi rugo akagubaka nko mu rundi ruhande agashiramo undi mugore mugabo haguma ico kintu c'uko umenga irarishe no kubahana mu muryango no kumenya ko serugo ari serugo inarugo ari inarugo hari ukuntu ngira ngo muri mwebwe abakuze bo bitubwira byari bisanzwe bimeze ico navuga ko kugira ngo umuntu ntiyumve umenga ngo aha n'ahantu ariko avugira abantu bafise impamvu zo kuvuga ibi bintu zifadika kuko ibyabo bavyubatse canke ibyabo bimeze noya ni kugira ngo twigire kuri iki gitaramo c'umuco w'iwacu aho serugo naye na rugo baho hambere byaba ari igicapo c'urugo rufise amahoro rufise uburyohe ivyo bikagenda mbere bikaba n'ishusho nziza ihava igatandukira imiryango n'igihugu kuko nkuko tubivuze umuryango wabaho kuko imiryango ibiri yahanye abageni rero nabivuze ndabisubiramwo ingo za kera zararama zamara igihe simvuze ngo zari zose ntituvuze ngo zari zose namwe murabizi ariko ubigereranije iza kera n'izubu inyinshi ni ibintu bidasanzwe rero mu Burundi bwa kera urugo ntirwari urw'abantu babiri gusa rwari n'ishimikiro ry'imiryango myinshi kuko urumva umuntu yaba agiye gusaba mu wundi muryango uwo muryango nawe ukaba ufise umuvyeyi w'umupapa n'umuvyeyi w'umumama nabo baba basavye mu yindi miryango ugasanga mbere n'uruhererekane rw'imiryango myinshi mbere ugasanga ni ivy'igihugu ubu rero ibintu vyinshi bisa nkaho byahindutse ntawobesha benshi byanaduhindukiye ko canke biduhindukira ko ariko kera urugo rwari ikigo c'abantu benshi rwari ishema canke ubwiza bw'abantu benshi iyo rumeze neza kandi rwaba uruteje agahinda canke umubabaro abantu benshi kuko vyabaye ku muryango umwe bikababaza n'abandi benshi rero kera nkuko twagiye turabihanahana kugira ngo nimba hariho acagira ijambo avuga kurongora vyari vy'imiryango yose abakuru abashinga ntaye barafasha mu gukemura amatati umuntu yagira ica ahabwa canke yimwa iyo atitwaye neza hariho ukuntu bamufata urugo rwararindwa n'abantu benshi ntikwaba gusa ukwitwararika k'umugabo n'umugore gusa kuko umuryango waba wagutse habaye akabazo ntikaca kapfa gusimbira mu bandi bantu benshi batanakenewe habanza hakaba ibintu by'imiryango ya hafi ikabanza ikaraba ko hari ico yokemura rero ubu urugo rukunze gufatwa nk'ikibazo c'abantu babiri gusa abenshi babura naho babitumbereza iyo bikomeye cyane kuko murabona ko mu mategeko y'ubu no muri modernite y'ubu ibintu byarahindutse cyane ku buryo bisigamwo n'ibintu byinshi bidasanzwe haba kuri uwo mugabo haba no kuri uwo mugore mbere bigashika no ku bana rero umuntu avuze ubu abenshi bararongora nivyo bariteguye canke bakitegura kandi gato canke kanini ariko ugiye kwiraba umenga abenshi n'abaja mu bintu imitima yabo ititeguriye kumenya ko iri shuri ry'urugo ari shuri rirerera umuryango rikarerera n'igihugu ari naco gituma mbere iyo umuntu abigereranije iyo amatati mu rugo aba bikagorana ko akemuka ntivyogora gutahura ko n'igihugu iyo miryango irimwo canke akarere iyo miryango irimwo bishobora gutera n'ibibazo ugazosanga mbere ibintu birakuyemwo ivyo tusigaye tubona abantu benshi banigana navyo mu kuraba ko ibintu vyobaho derese bigasubira bikaba neza kugira ngo ibintu bigende
neza nko mu Kirundi canke mu Burundi wacu ingo zari ishuri ry'ubuntu n'indero kandi igihugu cari gisubizo canke inyishu y'ukuntu ingo nyinshi zubatswe kikaba nk'icitegererezo iyo uravye urugo rudakurikiza akaranga n'indangagaciro za kera ingaruka ziguma zigera ku rwego rw'imiryango n'igihugu nico gituma kenshi abavuze kenshi usanga binoroshe kuca umuntu abigereranya n'intwaro cyo twakwita politiki canke abantu bakurira mu muryango usambutse bakura badafise ibintu vyinshi bari kuba bafise kenshi ugasanga rero kwikunda no kudahana kwikunda no kudahana bigatuma n'abatwara rimwe na rimwe canke kenshi igihugu batahura akamaro k'ubutungane canke iyo ingo nyinshi zasambutse canke zisambuka kubahiriza amategeko kubwizanya ukuri no kubahana biragabanuka